Jehova. Wapewe sifa. Hallelujah. Yes. Hari umuntu azi kuvuza impundu. Umuntu azi kuvuza impundu ninde? Ayishirako. Impundu y'umwami wacu Yesu. Ayishirako impundu y'umwami wacu Yesu. Yego. Ndafashije umugoroba mwiza. Umugoroba wa Pasika. Umugoroba wo kuzuka kwa Kristo, twibuka izuka rya Kristo. Hallelujah. Hari abavyibuka tugira uko mu izina rya Yesu. No umugoroba twibutse izuka rya Kristo. No umugoroba twibutse umwami wacu Yesu. Uburyo yapfuye ku musaraba. Uburyo yacumitse icumu. Dukomera amashi Kristo. Il est digne. Alléluia. C'est lui seul qui a accepté d'être l'héros du monde. Alléluia. Yes. Hallelujah. Ivy'Imana nukunyene biraryoshe. Ivy'Imana turi mu Mana tumera nk'abasazi. Imana ishimwe cyane. Ntabwo vyoroshe nukunyene twoca bukira. Je ndazi no bareka bwoca bukira. Ndazi no bareka bwoca bukira. Sivyo? Tubareke buke. Oya reka tumve ijambo, reka tuje mu mwanya w'ijambo. Reka tuje mu mwanya w'ijambo. Yo. Akano kuboneka hano. Yesu Chare Mwami Yesu umugisha Chare Mwami Yesu abahezagire cyane. Hallelujah. Twongera amashi umwami wacu Yesu. Umunsi nk'uyu uri kurategurwa wo kuvyinira Imana, ngira ngo ijoro n'umurango sinzi uko bazovyiyumvira. Imana ishimwe cyane. Ndabona dufite amatsiko kandi turafise inyota yo gutambira Imana. Hallelujah. Reka twinjire mu wundi mwanya mwiza, dusabe protokole izane ibiseke. Protokole izane ibiseke. Hamadu turiha amadeni y'Imana. Hallelujah. Ndabona munezerewe, reka turihe ku Mana nayo. Amadeni dufitiye Imana tuyarihe, nubwo biruko tunezerwe turiha.
Haleluya. Amashimwe n'amashikanwa n'ibigira 10 turihe amadeni y'abandi. Amen, amen. Dutegeza kubikora mu bikogwa tabishira no mu ngiro umunezero wacu wuzure. Haleluya. Mu gutangira Imana mu kuriha amadeni tuyifitiye kugira ngo umunezero wacu ukomeze kuzura. Imana ishimwe cyane. Iyo ufitiye ideni umuntu nta mahoro ugira, naho uri mu nzu guma wikanga kwaza kudodora. Imana ishimwe cyane. Nubu nuko rero uwo munezero wawe kugira ngo wuzure neza dutangira Imana dusabe mukozi Imana mwarimo shike hano asengera agiye gukorera Imana nibaza kushaka kutangira 10 agira ukubakamo envelope hama mashikamo n'amashimwe dupfumbate mu ntoke umukozi Imana asenge kaze nibaza ko baratanga ama envelope turiha amadeni yose dufise kaze dukomera amashi Imana mu izina rya Yesu. Amen. Reka dukomere Imana amashi. Woba yasize telefone hano y'itoro. Reka dusenge Imana. Reka dusenge Imana. Hanyuma dukorera Imana. Protokole niraza ko yajeje kubitunganya. Haleluya. Imana irakoze ko yakuzanye mu nzu yayo. Haleluya. Bari abantu muri hariya kure cyane naho ngo mwokicara mwizi ntebe nta kibazo. Ubwe muri inyuma gose izi ntebe nizanyu naho mwozicara mu ntacu. Kadusenge Imana dusengere iyo tugiye gukora. Hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kutugiriye neza kabuduhaye umwanya wo kuza imbere yawe kugira ngo twumve icyo dushaka ko turanezerewe no kuba imbere yawe mwami turanezerewe no kuba hano ku uyu musozi izina ryawe niryubahwe ni wateguye imigoroba twari twarayipfuje igihe kinini mwami Yesu Kristo warayiduhaye rero reka tuyinezererwemwo umuntu wese mwami Yesu mugirire neza turasengeye umuntu wese agiye gukora bagiye gutanga amashikanwa bagiye gutanga amashimwe ibigira 10 umwese umuhezagire izina rya Yesu Kristo ntawagukoreye ngo amaramare ntawagukoreye ngo yikorera amaboko ntawagusabye ngo asabirize mwami Yesu Kristo uhezagire umuntu wese muca agiye gukora umuhe kugubwa neza no kubona impera z'umurimo wawe uzobukoze mwami murakoze turagushimiye tugukomeye amashimeshi izina rya Yesu amen.
nari mvuze ngo Imana ihabwe icubahiro cyane. Turanezerewe ko turi imbere y'Imana. Imana ikaba ikitwongeye iminsi yo gukoranira hamwe kugira ngo twumve amajambo y'Imana, tunezerwe, dutegura inzira yo kuja mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ni byiza ko tunezerwa, ariko kandi nuko kunezerwa kwacu ukwiye kuba ukunezerwa, umuntu akanezerwa ayobowe n'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Ukanezerwa ariko uyobowe n'umwuka wera, kuko n'abari muri boate baranezerwa, baba banezerewe. N'abari mu kabare baba banezerewe, ariko iyo minezero iratandukanye. Ukwiye kugira umunezero, haleluya, umunezero wo mu nzu y'Imana. Imana tugirire neza. Bibiliya ivuga ngo umvumereza ngo mwami mwami si wazobona ubwami bw'Imana, kiretse ukora ibyo data wo mu ijuru agomba. Haleluya. Nimba tuvyina, nimba turirimba, nimba tuvuga ubutumwa, dukwiye kubikora kugira ngo bikore ku mutima w'Imana, atari kugira ngo dushushe umubiri, atari kugira ngo tunezereze abantu, ariko tubikore kugira ngo icyo dukora cyose tugikore kugira ngo gikore ku mutima w'Imana. Haleluya. Semeni haleluya. Rero nimba utamba, nimba uririmba, nimba ukora ubanzura, mbega ndiko ndabikora kugira ngo nezereze umutima w'Imana. Icyo ukora cyose ugikore ugomba kunezereza Imana. Haleluya. Nayandi ho wasanga twaratakaje umwanya, kandi umwanya ni ikintu gikomeye. Hari umukozi Imana yaramaze iminsi atwigisha, tubwiye ngo niyo agiye kurya ajya n'ingoga na n'ingoga, niyo agiye koga yoga n'ingoga na n'ingoga, ikintu cyose agiye gukora gikora n'ingoga na n'ingoga. Kubera iki? Umwanya arazi ko ari uw'agaciro, ntashobora gutesha umwanya ubusa ngo upfishe ubusa. Haleluya. Rero nimba uri kurakorera Imana, nimba uri kurasenga, ubikore nk'uri karakorera Imana by'ukuri. Haleluya. Arano nasomye mengani muri Matayo bavuga ngo benshi kuri wa munsi bazoza avuye ngo mwami mwami, ntitwavugishwa nawe, ntitwakoreshwa ibitangaza nawe, ko tutumvise amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Kuko muri ibi bintu ni byiza icyo ukora cyose, koba gato koba kanini, ugakora usaba Imana ngo Mana akankoze imbere y'izina ryanjye nako kandikwe. Amen. Imana ibagirire neza. Numvise no babwira icyo kintu, nimba uri kuratamba, nimba uri kuraririmba, nimba uri kurafirima, nimba icyo uri kurakora cyose ugikora, mbega ndiko ndagikora kugira ngo nezereze Imana, atari si ishimwe ry'abantu dushaka, ariko turagomba ishimwe ry'Imana. Haleluya. Turagomba ishimwe ry'Imana. Cyo dukora cyose tugikore tugomba gushimisha Imana. Amen. Icyo ukora cyose ugikora uvuga ngo mwami ndakeneye impera, ndakeneye ingero. Arakaririmbo naririmbye ushize kwa Mungu akavuga ngo nimba waravuze ubutumwa hanyuma ukagwa, uzoba wakoze wifuza ko warakoze kandi warakoze, wasengeye benshi, wafashije benshi, urabera maso ubugingo bwawe nshuti, ntuzobe wakoze ibipfusa, birati bikogwa bakoze kera kandi batarashika kumera, ibikogwa tabisozereye, uzoba wakoze ibipfusa, niko warakoze kandi warakoze, wasengeye benshi, wafashije benshi, urabera maso ubugingo bwawe nshuti, ntuzobe wakoze ibipfusa. Haleluya. Ibyo ukora ntibizobe iby'imfabusa. Nasubije ubwenge inyuma, subiza ubwenge mu myaka iheze. Ndibuka
nari mfise umugenzi twakuranye twafashanye mu byo gusenga. Haragera muri rya minsi irangiza umwaka, imbere y'uko umwaka uhera tugaca dufata nk'amasengesho y'iminsi 5 canke 7 tukayafata imbere y'uko bonaniba ikaba igahera turi mu butayu turiko turasenga. Ku munsi wa bonane tukirirwa ku musozi mw'ishamba n'uwo mwene data, hanyuma bukeye kandi tukirirwayo tukazovayo haheze nk'iminsi 2. Bonane yararangiye tukavuga ngo ntidukeneye kunezerwa. None nimba twarabaye muri ibyo bihe, hanyuma ibyo bikorwa byose twakoze twarihimye iby'umubiri tugaca duhoma n'ubugingo, mwumva twaba twarakoreye iki? Haleluya. Twarashobora kugenda tukamara iminsi turiyo, nage numenya ko turi gusenga, tukarara mu majoro ahantu. Rero ndibaza mbega ibi bikorwa byose twakoze, hari n'abandi bakoze ibirenze ibyo. Rero urabe Paulo yavuze ngo ndiruka ariko si nk'utazi yaja. Ndagomba ngo wiruke nk'umuntu azi yari karaja. Amen. Ugwanira ubugingo budashira, ugwanira ubugingo budashira. Mureke tugwanira ubugingo. Sema haleluya. Sigiye cyuko twakora ibintu ngo twereke abantu uko dushoboye. Ego ni byiza icyo umuntu ashoboye gukora gikore, ariko utagikora kubw'ishimwe ry'abantu, ugikore kubw'ishimwe ry'Imana, nk'umuntu yiteze impera y'ejo. Haleluya. Mureke dukore nk'abiteze impera y'ejo. Kandi umwe ni wigeze kuvuga ngo ikintu kizoba kibabaje ni kuri wa munsi surprise zizoba zikomeye, nukugera hariya muri kiriya gihugu ugasanga y'umuntu waruzi yuko ari we wosanga y'ubwa mbere ugacumubura. Bizoba bibabaje cyane. Kandi reka ndababwire bene data, abantu bazorira cyane, abantu bazogira gahinda cyane inzamba ivuze, n'abantu babaye mu rushengero, n'abantu babaye mu nzu y'Imana, n'abantu babyinnye igisirimba cyane yashukikabira agatakaza umwanya, agatanga amafaranga, agatanga ibintu byose, hanyuma akazobura izina, akazobura kwiyumva muri cya gitabo cy'ubugingo. Abo nibo abantu bazobabara cyane, kuba warakoreye Imana hanyuma ugasigara. Haleluya. Imana idushoboze, Imana idufashe, kandi ubwami bw'Imana buri hafi bene data. Haleluya. Biza ibintu byinshi twiyimye umunezero w'isi, twemeye gutukwa n'abantu, twemeye kwitwa ibicucu, batwise abantu batagira ubwenge, batwise abantu atakintu bazi, batazi systeme z'isi, kandi tuzizi kubw'ubwami bw'Imana. Tuvuga ngo ibyo ntibishoboka ntibikunda, turiko turaja mu ijuru. Rero ugacunanirwa ku munota wanyu. Imana idufashe, Imana ikumfashirize, nanjye mfashe zesozera urugendo neza natangiye. Ndakwifurije kuzorangiza urugendo rwawe mu mahoro. Haleluya. Paulo yaravuze ngo nagwanye intambara nziza, none ndangije urugendo rwanje amahoro. Paulo yari afise muri we yumva ko asozereye neza, aravuga ngo mfise intambara nyinshi nagwanye, kandi mission Imana yanzaniye ku isi ndayihejeje. Wafise mission yacunyuza ku isi. Haleluya. Birababaje kuzohomba ijuru, kuzohomba ubwami, kandi warinjiye muri repentance, shengero ryo kwihana, warahonyoye hano ukazobura mu ijuru. Ngo bari uruhombo rukomeye cyane. Amen. Uruhombo si ukwiga nturonka akazi, oya. Uruhombo suko woba inkumi hama nturongogwe, wapi, ibyo nibisanzwe. Kuko nagenda babwira iki kintu, inzamba ntabyo izovuga abantu bose bararongowe, abandi bararongoye. N'uyu mwanya nyene yovuga hari imisore yokija ijuru yindi gasiga. Ivyo kubaka ni byiza, ivyo kuvyara ni byiza, ivyo kugira ingo ni byiza, ariko ivyo sivyo dukwiye gushira ku buzima cyane, kuko ako nagace n'akantu n'inyongera y'ubwami bw'Imana. Haleluya. Mwabasore mwe, mwabakobwa mwe, mwabamama mwe, mwabapapa mwe, Imana ibafashe, idufashe
tuze turangize neza urugendo rwacu. Ndakwifurije kuzorangiza urugendo rwawe mu mahoro. Haleluya. Ari jambo Petero yavuze, aravuga ngo ntabwo twakurikiye imigani y'abantu, ntabwo twakurikiye ibintu by'imigani y'abasoko n'imigani y'abakecuru, twakurikiye icyo twabonye, icyo twikoreje k'amaboko nicyo twakurikiye. Ejo nari kuri YouTube ndiko ndumviriza intahe, hari umuntu, uwo mukobwa ariko arashinga intahe, aravuga ngo avuga umunsi yakirijwe. Hanyuma bamubajije, umunyamakuru amubajije, aramubaza ati none wari warigeze kubugendera mu byaha uri mu isi hanyuma urakizwa? Aravuga toya, je sinigeze, navukiye mu idini, navukiye mu ishengero, nakuriye mu bana bo muri Sunday, ariko sinari nkijijwe. Avuga umunsi yakirijwe, avuga ati kuba nari maze navukiye mu idini nta gakiza nari mfise, abantu barambona ndirimba nkore ibikorwa ariko ntakijijwe, bobo kandi nari umwana yitonda cyane. Haleluya. Rero abantu tubona menga bari yitonze cyane, mugabo ingeso zabo zitaba ingeso abantu babamwo, we wamwitegera ukaba wo mwita umwarayika. Yageze mu ikintu cyamwishe ni kuraba ya manovera, za filime zo kuri novera, za filime z'urukundo. Yari umwana w'umukobwa, hanyuma yaziraba umwanya munini, yaziheza kuziraba agacaja mu cyumba kwisambanya, hanyuma akaza muri korali. Abanga ubwo buzima arabubamwo wari iki gitondo, kandi nta muntu n'umwe yarabizi. Abavyeyi biwe bari bazi yuko akijijwe ari umwana mwiza, ariko afise ingeso akenderamwo. Imana idugirire neza, Imana ikumfashirize. Nimba hariho kamere ugenderamwo n'abantu batabona, abantu batazi, abavyeyi batazi, ariko umutima wawe urakwemeza yuko udakijijwe, uyu mugoroba uve ngaho ufashe ingingo yo guhindukira ubwami bw'Imana. Kuko nagenda kubwira kuba so ari umukozi w'Imana, kuba mama wawe ari umukozi w'Imana, kuba bene wanyu ari abakozi b'Imana, ntibizotuma winjira mu bwami bw'Imana. Ariko ikizotuma winjira mu bwami bw'Imana nuko uzoba warahindutse, ugahindura ingeso zawe. Kandi nagenda babwira agakiza, n'agakiza dukizwa abantu batatubona. Sinzi ko ari umuntu anyumvise. Agakiza dukizwa nyako, n'agakiza dukizwa atamuntu atubona, hahandi atamuntu akuzi, hahandi kwishura, hahandi muri interna, hahandi babandi mwigana, babandi batazi yuko ukijijwe. Niko gakiza. Agakiza ko ngaha kuri podium umuntu wese yogashobora. Agakiza ko mu rushengero gusa umuntu wese yogashobora. Haleluya. Mureke duhindukire. Bwana Yesu atusaidie sana. Duhindukire tuve mu byaha, kuko ubwami bw'Imana bwo buri hafi. Shaka dusome ijambo ry'Imana riri muri Kuvayo 12:11. Ni jambo umenga ni rya Pasika, ariko singiye kukubwira Pasika. Twarayigishijwe ko igihe kinini, ariko singomba kukubwira Pasika. Haleluya. 12:11. Ntitukamenyera ibintu by'Imana. Bibiliya iravuga ngo umugabo yitwa Dawidi yigeze kuja kuzana isanduku y'isezerano. Mumurikire neza. Haleluya. Yagiye kuzana isanduku y'isezerano, ayizanye. Abaririmbyi bariko baragenda baririmba, harabayiherekeje, abaherezi, hari n'abarewe, hari abantu batandukanye baherekeje isanduku y'isezerano. Kakano numvise kitamo kamaze nkavuge, mwe muraraba iryo jambo Kuvayo 12:11. Ngo baragenda bajanye isanduku, bagenda bararirimba, bagenda barabyina, bagenda bitera hejuru. Hanyuma ngo iyo sanduku yari ku mikogote. Haleluya. Yari ku mikogote. Hanyuma ngo uyo mukogote, isanduku
mukogote risa nk'irimanutse mu kinogo, isanduku y'isezerano ikirahengama. Ihengamye harimo umusore umwe w'umuririmbyi yari yaramenyeye ibintu by'Imana mu rushengero, agiye nda kuyisama. Haleluya. Agenda kuyisama, ayisamye Imana ikiramukubita urushi arapfa. Reka ndababaza ikibazo, yarakoze ikintu cyiza cyangwa ntiyarakoze ikintu cyiza? None Imana kandi gacimwisha akoze ikintu cyiza? Haleluya. Yarasamye isanduku kandi yarigiye guhenuka, arayisama irasubira mu mwanya wayo, ariko kandi Imana ikiramwica kubera ko yarasamye, yaragiye mu gikogwa kitariciwe, yaragiye mu mwanya utari uwiwe. Kandi ibintu by'Imana byose ni urutonde, ibintu by'Imana byose biratondetse. Haleluya. Nshatse kuvuga iki kintu, iyo turi mu nzu y'Imana, ikintu cyose kiri mu nzu y'Imana kiba cerejwe uhoraho. Wanasifiwe. Ikintu cyose kiri mu nzu y'Imana kiba cerejwe uhoraho. Ni intebe, ni microphone, ni itapi iba yerejwe uhoraho. Haleluya. Mugihe tunezerewe, mugihe twinjiye mu munezero, hari ibintu tutakwiye kubahuka. Amen. Ntukamenyere ibintu by'Imana. Imana si muyomba wawe, Imana si umukuze wawe, Imana ni Imana. Twubahe ibintu by'Imana iyo ugeze mu nzu y'Imana. Haleluya. Imana ibagirire neza. Reka dusome iryo jambo. Yaramwishe kandi yarasamye isanduku y'Imana, arapfa, baramuhambye, baririmba aheza mu ijuru. Sinzi ko yagiye mu ijuru, kuko ntiyagiye mu ijuru kuko yarakoze icyaha. Haleluya. Nibaza ko mwumvise icyo nshatse kuvuga. Haleluya. Imana ntitukayimenyere. Imana n'umuvyeyi, ariko rimwe na rimwe irapfuha. Amen. Mwabaririmbyi mwe nimba mwashitse nga kuri podium mukanezerwa, munezerwa, ariko munezerwe muzi yuko muri imbere y'Imana. Ukore unezerwe kumenya kuri imbere y'Imana. Ibasha kutagukubita urushi muri uwo mwanya, ariko ikari gukubita mu ibanga, ukagira umubembe. Dusome cumi na kabiri duhere ku 11. Haravuga ngo uku aba ariko muzozirya, muze muzige mukenyeye, mwambaye inkweto, mufashe inkoni mu minwe, muze muzige vuba na vuba. Iyo niyo Pasika yanje, je uhoraho. Amen. Nashakamwo aka kajambo kavuga ngo muze muzige vuba na vuba, vuba na vuba. Iyo niyo Pasika yanje. Turanye kaze mu izina rya Yesu. Haleluya. Natanguye mvuga amajambo menshi, amajambo yose navuze nimba muri abantu bakuru bakuze, mwumvise icyo nashatse kuvuga. Amen. Mwumvise icyo nashatse kuvuga. Turakiranye abashitsi bari muri twebwe, bahaguruke tubakire mu izina rya Yesu. Nimba rimwe abashitsi batugendeye aryo rya mbere uje hano cyangwa utaheruka, dukomere Imana amashi menshi cyane. Turabonye mwene data. Ntamvura idahita, karibu sana. Uyu yitwa Ntamvura idahita. Sinari nzi ko waje ngaha,
uyu niwe twakuranye umwana ko ndababwira nafashijwe cyane. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwe twakuranye, niwe twasenganye iriya myaka yose mwana ndababwira tuja ku misozi nujya mwene data. Imana iguhezagire cyane, ndashima Imana. Yitwa Ntamvura Idahita. Yari yaranyigishije kuvuga amazina izingene byagenze. Haleluya. Undi uko iyo ubana n'umuntu uko ameze ari mubi nawe uba mubi. Naho nashira ko mutamana nkavuga amazina nawe. Umunsi mwanzo yabavugira. Haleluya. Twabugiranye ibihe vyiza mu myaka ya za 2007, 8 na 6 gutyo. 7, 8, 9 kugeza tujino. Rero Imana ishimwe cyane. Ndazi umunsi umwe azoza kutubwira ubutumwa kandi muzofashwa. Haleluya. Mwese abaje mu nzu y'Imana nk'abashitsi turabakiriye, mugubwe neza. Muri mu nzu kwa data, muri mu bwami kwa data. Turi imbere y'Imana data wa twese. Ijambo nshaka kutuvugana ko ni ijambo rivuga gukora vuba na vuba. Gukora ningoga na ningoga. Haleluya. Ningoga na ningoga. Iki gihe dusomye aya majambo ngo ni gihe Abisirayeli bari bagiye kuva muri Egiputa. Imana irababwira ngo bategure Pasika. Ibabwira ingene bayitegura, ibabwira n'ingene bategura umwagazi w'intama ingene bazowujya. Ibabwira ngo muze muwujye wose. Ntimuze mugira akantu na gatoya musiga. N'inzara ibinono byawo muze mujye. Muze muzige zitaze. Ariko nigeze kubigisha insiguro y'uriya mwagazi w'intama bariye ico byari bishatse kuvuga mu buzima bwabo urugendo bari bagiye gufata. Haleluya. Nababwiye Abisirayeli bamwe barakengereye kujya ujya mwagazi w'intama nkuko Imana yababwiye. Bakavuga ati none nirigwe ndajya ibinono kandi hari imisoso. Nirigwe ndajya amagufa hari imisoso. Reka njye imisoso amagufa ndayareke. Imana yavuze ngo muwujye wose, mujye n'amagufa, mujye n'ivyo munda. Amen. Undi musobanuzi umwe yaravuze ngo uriya mwagazi w'intama abantu bawuriye nkuko Imana yavuze babaye abantu babiri bonyene. Yoshua na Kalebu bonyene nibo bonyene bashitse Kanani. Nibo abavuye muri Egiputa bakwijije imyaka 200 kuduga bawuriye neza. Ni Yoshua na Kalebu. Abatariye ibinono bagenze ibirometero 10 ibirenge bitangura gututa. Ariko abawuriye neza baragenda ibirenge ntibiruhe. Mureke tujye umwagazi neza kuko urugendo ni rurerure. Ni rurerure bene data. Imbere birakomeye n'uwaba utawuriye neza ngo ujye wose. Urugendo ejo ruzokunanira. Ariko abawuriye wose bakajya n'umutwe ibitekerezo byabo. Kimwe nabwo n'umutwe muze mu bujye. Haleluya. Abawuriye bageze mu bugaragwa Mose amaze kubatuma kuja gutata igihugu cy'Ikanani. Bamwe bazanye abantu 10 bazana makuru y'agacavutu. Ariko Yoshua na Caleb kuko bari bafise ibitekerezo by'Imana muri bo babwira haleluya. Babwira abantu ngo ico gihugu twagiyemo twakibonye ni igihugu gitemba amata n'ubuki kandi kirimo ibigatanya, kirimo abantu bateye ubwoba, birakomeye kukijamwo. Ariko nimba Uhoraho ari mu ruhande rwacu ico gihugu tuzokijamwo. Nimba Uhoraho ari mu ruhande rwawe uzoshika mu ijuru. Nimba uri kumwe n'Imana by'ukuri uzoshika mu ijuru. Ngo nimba Uhoraho ari mu ruhande rwacu aba muri ico gihugu nubwo bakomeye, nubwo ari abanaki, nubwo ari abagabo barebare, tuzobajya bwa mutsima, tuzobamiragura bwa mutsima. Nagenda kubwira ngo namba Uhoraho ari mu ruhande rwawe ibizogutera muri uru rugendo uzobijya bwa mutsima. Nyemele rutele haleluya. Uzobimira. Tuzobimira. Abari muri Yesu
naho intambara zohaguruka, naho shetani yohaguruka, umukozi w'Imana yatubwiye ngo shetani nta menya akigira. Semeni haleluya. Nta menya agira. Ngo igihe Yesu yaracikanye, haleluya, yamanutse direct, amanuka aho shetani ari. Bwana sifiwe. Yesu yakoze ibintu bitatu. Igihe yaracikanye avuze ngo byose birarangiye. Ikintu cya mbere yakoze, yugururiye abera kuva kuri Abeli, abapfuye bose bizeye, kuva kuri Abeli kugeza ku muntu wa nyuma yarapfuye muri uwo musegonda, nibo abantu ba mbere yugururiye. Reka ndakubwire, ugupfa kwa Kristo kwaje kukugururira kugira ngo kugukure mwirinde, kugira ngo kugukure mu byago, kugira ngo kugukure yaje afise urufunguruzo rwa mbere rwo kugurura irembo ry'abera. Ndatangaje ngo muri iyi Pasika, muri uku kugirirwa neza muri iyi minsi, wugururirwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe gusohoka aho hantu, Imana iguhe gusohoka muri nyemerera nabo byumvise ukabyakira utele haleluya, ucomoke usohoke. Ikuzimu hari ibyumba bibiri, kimwe cyari kirimo abera. Uwo munsi Yesu yaciye yimura paradiso ayishira mu ijuru, kuko ke umuntu yapfuye kuva kuri Abeli yaramanuka, ntiyaduga, yaramanuka. Ariko kubwa Kristo, kubwo gupfa kwa Yesu ntitumanuka, ahubwo turaduga. Kubwo gupfa kwa Yesu ndakwifurije kuduga, ndakwifurije kuzamuka nka rokete mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kubwo gupfa kwa Yesu ibyo kumanuka byarahindutse, turazamuka. Acarabugururira. Bibiliya iravuga ngo baca mu gisagara cera, biyereka abantu abari barabahambye, abari barabagiriye nabi, abari barabishe, abari barabaroze bagapfa, ariko bagapfa bizeye, barabiyereka. Iyo umuntu azutse yiyereka abantu. Iyo uzutse uraboneka, uragaragara, uraseruka, uratambuka, abantu bakabona ko wambaye. Uyu munsi kubera ko gihambye, nubwo wambara neza ntawe ubibona. Ushobora kuva muhira wisize, wagerageje ukarondera umuntu akubwira ngo wabere, ukamubura. Kubera iki? Ibitekerezo n'ubuzima bwa byose birahambye. Ariko iyo wazutse, nubwo wo kwiyambarira ikintu watoye muri caguwa, cya kindi watoye mwibarabara, baravuga ngo ujya mu ntaraberewe, kuko ntabwo tubegwa kubera amakoti n'imyambaro myiza. Igituma tubegwa ni kiturimwo. Sema haleluya. Simuzu yo, hari abazi kwambara, hari abazi kwambara banavyigi, ariko iyo bambaye niyaciye mwibarabara nta umubwira ngo yaberewe, kuko nta bwiza bw'Imana agira. Iyo wazutse urambara ukabegwa. Haleluya. Bitari muri programme ngomba kuvuga, ariko shaka ndakubwira, mureke dukorera Imana vuba na vuba. Mureke dukorera Imana vuba na vuba. Nababwiye icyumba kimwe, ikindi cyumba kigira kabiri cyari kirimo abantu bapfuye badakijijwe, uhereye kuri Kayini sekuruza wabo, niyo bari bugaranye. Yesu arababwira ngo mwebwe ntaco ndabavuze, ahubwo ndabugarana cyane, ndabarindirije umunsi. Haleluya. Ndabarindirije umunsi nzoza. Acagenda mu kindi cyumba kigira gatatu cyarimo shetani, yari yamanukanye imbaraga zose, fise urufunguruzo rw'ubuzima bwacu. Mukozi Imana yatubwiye ngo Yesu yubuye umutwe ahita kubita ingumu shetani mu menyo. Box. Shetani yakubiswe ingumu yo mu menyo, amenyo arahunguruka, nagutera ubwoba. Nibigonogono. Haleluya.
nta bushobozi afise ku buzima bwawe ntagutera ubwoba. Aratonoma ariko ntabwo ajyana. N'igikanganyoni ntagutera ubwoba, araziritse. Ahari araziritse. nta mpamvu y'uko ugira ubwoba, nta mpamvu y'uko ugira Mana yanjye ndabagire gutaba abantu. Shetani ntagutera ubwoba, uri muri wowe arakomeye gusumba uri mu bisi. Yamukubise box. Sura yote ikaenda. Haleluya. Imana ikugirire neza muri mugoroba. Imana ikubita ingumu ikintu cyari imbere y'ubuzima bwawe. Reka ndababwire, muri twebwe hari inkomezi, muri twebwe hari imbaraga, muri twebwe hari Yesu agendera muri twebwe. Nimba utamufise icyo ni ikibazo cyawe, ariko nimba Yesu ari muri wewe, ukaba ufise confidence muri wewe, ukaba ufise icyizere muri wewe ko ufise Yesu, ntihakagira ikintu kigutera ubwoba, ntugahagarike umutima, tuza. Haleluya. Haleluya. Ijambo mfise rivuga ngo dukorere Imana vuba na vuba kuko akanya ni gato. Amen. Dukorere Imana n'ingoga na n'ingoga. Dukorere Imana nk'abantu bazapfa ejo, tutitaye ku vy'isi bitagira nyirabyo. Bikaribwa n'uwundi utarabiruhiye, kuri kw'ijambo ry'Imana yanjye. Tugasubiramo ako kantu. Dukorere Imana abantu bazapfa ejo, tutitaye ku vy'isi bitagira nyirabyo, kuko pfuye arabisiga, bikaribwa n'uwundi utarabiruhiye. Uko n'ukuri kw'ijambo ry'Imana yanjye. Haleluya. Dukorere Imana nk'abantu bazopfa ejo reveri. Batayibangikanya n'ibigirwamana. Sura ako kantu. Mazina yabo yaranditswe. Imana ibahezagire munafashije kugira korali. Dukorere Imana nk'abantu biteze gupfa. Umva, wari ukwiye gukorera Imana kuko n'ubundi uzopfa. Ntugahendwe n'umubiri. Muri ibyo yavuze ngo mubiri we iri nagukundaga ariko uransura bose. Umubiri uyu uzogende muri douche, woge neza, wiyoge bien, wiyoge, winyukure neza, ufate isabune yoga, wiyoge neza, hanyuma uhejeje uce wambara, hanyuma inyuma y'iminota nk'ibiri ucunyukura ngaha ku mubiri wawe, uzobona haseseka ubuhoma. Mubiri ntugubeshe, umubiri ntuguhende ngo uguteshe umwanya. Haleluya. Ntukubeshe, uzobora. Amataye ntaguhende, azogenda. Narigeze kubabwira, we wa mukobwa wa mataye abesha, uzobaze mama wawe ati we ko amataye afise, ariko yarigeze kuba afise amataye. Yarigeze kuba afise amataye, utubere duhagaze, ameze neza, ariko igitondo
kimwe itaye nawe tayizogenda. Nigihe gusa nukwiye guhendwa, nigihe nukwiye guhendwa n'umubiri. Umubiri ngo utume udakorera Imana, ngo umubiri utume utuzura mwemu yera, ngo umubiri utume mana yanje, mana yanje, ako kutwo tuntu tukubesha. Umuntu akiraba mukiya akabona afise amatama meza, wanguha azoza kiminkanyaye, azokwegerana na jewe naho afise amatama yegeranya, tama tumeze neza. Ariko musigaye niraba mukiyo nkabona ngaha hatanguye kumera, nibaza ngo nuko nari imeze, ari afise amatama ari ameze ukuntu. Ariko igihe kigenda kirayahona. Nuko wari umeze mu myaka 20, nuko wari umeze gajama mu myaka 15. Keza cyane. Ariko igihe mureke dukorera Imana cyamarira ingoga vuba na vuba, kuko twimirije guhembwa, twimirije kuja mu ijuru. Asema haleluya. Abariko barakorera Imana neza, abariko bakorera Imana neza mu kuri no mu mwuka, bagiye kugeregwa, bagiye guhembwa, bagiye kuja mu ijuru. Erega ijuru mu buryo bw'umwuka ubirabiye mu isi y'imwe mu biraboneka ko ijuru ryatwegereye. Uributse jambo ry'Imana umusiguzi iravuga ngo wowe wa musore we nezerwa, imisi y'ubusore bwawe nezerwa, ngo ariko wamuzi neza kwizogushira mu rubanza rw'ibyo byose. Yaratwaye uburenga tunezerwa, ariko uko kunezerwa tumenye ko ibyo turanezerwamo. Mana yanje, haleluya. Vuba na vuba ijuru mwisi y'umwemu, wambaye amarori y'imwemu, arakwereka ko ubwami bw'Imana buri hafi, arakwereka ko Yesu Kristo agiye kuza. Ibimenyetso biraboneka, ibimenyetso biragaragara. Haleluya. Soma ubuhanuzi, soma ibitabo by'ubuhanuzi, soma Bibiliya. Amen. Haleluya. Naho no guhanurira nkakubwira ko ugize gukeye ko birashoboka ukabironka, ukaronka inzu, ukaronka imodoka, ukaronka byose nkaguhanurira. Ariko reka ndakubwira, inyuma y'urupfu nta kintu na kimwe uzojana, uzogenda wenyene. Haleluya. Nanivise mukuru wanje, ndafise amafoto akiri muto. Hanyuma umunsi umwe afatwa n'ingwara, yari afise inkomezi. Hanyuma umunsi umwe araremba, aragwara, tumuzana kwa muganga, tumujana kwa muganga na mwungere, turamuzana. Tuvuyeyo dushitse ngaha, aha ni twari bwahasambure, hari ahantu hari igiti n'ibi bice byo ngaha, tuhita tururutse kugira ngo atambuke, tubona atanguye kudandabagirana, kandi twabona umenga arafise inkomezi, yari afise inguvu. Tugenda tumwishimikije kumushyitsa hariya mu cumba. Tumugejeje hariya mu cumba, bitangura kwanka kwavuga. Nirukanga hariya aho mwijabe kuzana amata, ngarukanye amata, sanga ntagikura kamenyo, ntakivuga. Gerageza kumuvugisha birangacisha amata, nasamika akanwa kugira ngo ndamuramiza amata, biranga. Haleluya. Urupfu rukora musatira nda, kubera ko yari tubwiye ngo nimfa muze munjane mu mpambe kwitongo. Turavuga turabona uyu muntu ko kabaye yagiye. Twaraye turagenda ijoro ryose, amapasiteri arabibu twari kumwe. Twaraye turagenda, twashitse hariya aho yaba nka saa moya, saa 3 y'ijoro yaracikanye. Ntangura gusubiza inyuma inguvu yari afise, imigambi yari afise, imigabo yari afise. Urupfu rwamujana, utwara muhambye, byararangiye ivyiwe. Kandi iyo tugiye guhamba umuntu, twebwe tuba twibaza ngo ke ntituzogenda. Reka ndakubwira, uzoje kumpandura zijya mva zose bajya abantu bahari, barigeze igihe kimwe guherekeza abandi. Hanyuma nabo ntibari bazi ko umunsi umwe bazogera igihe bakabajana.
hari umunsi wigeze guherekeza abantu kabajana ku mpanda nawe uragaruka. Hari umunsi nawe bazokujana bagusigeyo. Nawe hari umunsi bazokujana. Kandi umuntu wese mu buzima bwiwe aba yumva umenga azomara imyaka myinshi. Uba wumva umenga uzomara imyaka amajana ngahe? Wapi? Uko ibyaha bigwira niko imyaka y'abantu igabanuka. Ukishinga gukora ibyaha niko ugabanura imyaka yo kubaho kwawe. Cyane ibyaha by'ubusambanyi bigabanura imyaka y'abantu. Niyo mpamvu ubona iki gihe abajene barakenyuka. Kirase none umujene apfuye kubera iki? Imana yari yamuremye kugira ngo apfe muri iyi myaka. None arakoze iki Imana yamuzaniye ku isi? Kubera ibyaha abantu bagenda baba mukabona abantu bajene barakenyuka. Kubera iki? Ibyaha bagenda babamwe mu ibanga. Nabandi bakabikora ku mugaragaro. Bikugabanurira imyaka y'ubuzima bwawe. Ariko kugira ngo imyaka yo kubaho kwawe basiyongere gatoya, irinde gukora icyaha. Ariko kandi nubwo utukora icyaha uzopfa. Ariko igikuru nuko wowe uzopfa ukaja mu ijuru. Kuko gupfa twese tuzopfa. Itandukaniro ni rimwe, niyo umuntu agenda. Amen. Kibazo si ugupfa, ikibazo no gupfa nabi. Haleluya. Kibazo si ugupfa, kuko niduruta basogokuruza ba Aburahamu n'abandi harabamara imyaka 900, ariko urupfu rukaguma rubasatira. Rero urupfu ruri impande yawe, hafi yawe, murabana. Kuko nagenda babwira ikibi kibana n'iciza. Ikibi kiri hafi yawe, urupfu ruri hafi yawe, ariko ukwiye kunesha. Muza dukorera Imana n'ingoga, kuko tugira tuje iwacu kuruhuka, tugira tuje mu ijuru. Ibi bintu biriko biratubesha, ibintu biriko biradutakaza umwanya. Nimubona ko amatelefone tuyafise ari meza. Wowe nta telefone ufise nk'iyi? Nta ufise? Umva nyene wabuze amahoro. Ariko buritekaniye. Nuyironka uzojya amasasi. Uzorara udasenze kubera telefone. Hari abantu benshi baraba badasenze kubera telefone. Ngo ndaza gusenga kamanze menda chatinga gatowe. Akabanza kabara chatinga, kabarandika utumessage akaja kuri Facebook. Hanyuma uza guca usanga telefone iri kunuza. Uzotulika umunsi umwe. Ngo ndaza gusenga mu mwanya. Ubaza ngo kutagira telefone ngo namagogo. Yego nyene ni kibazo kubera ko udakominika neza. Ariko basogokuruza nta WhatsApp bari bafise, na Instagram na Facebook bakoresha, kandi bari babayeho. Ariko ubu umuntu adafise telefone nuronka amahoro n'ipantaro woyigurisha. Nukuri iyi ni isi kandi babwire ibimenyetso byerekana ko ubwami bw'Imana bugiye kudushikako n'ubwenge, n'ukugwira k'ubwenge cyane. Amen. Ukugwira k'ubwenge, abantu bakora gwiza ubwenge. Narababwiye kwa Mungu uheze ikintu ni igihugu cyagihugu nababwira cyakora icuma gituma abantu biyahura. Norvege bakoze icuma gituma umuntu yiyica. Mbukeneye gupfa imisi yawe yaheze, uragenda ukariha amafaranga ukaja muri ico cuma bakaca bakoreka tuzo gufyonda ugacupfa. Ntubabara na kintu na kimwe, ubwenge. Systeme y'isi igwiza ubwenge. Aba Illuminati n'abaframaso ariko baragwiza ubwenge. Amen. Bariko bagerageza, kuko telefone ni isi bashize mu maboko yawe. Isi yose iri mu maboko yawe. Iyi telefone iyo irimo ibintu byose isi bayishize mu maboko yawe. Kana babwire ikintu shetani yabwiye Yesu igihe ariko aramugerageza, yamubwiye ngo niwamfukamira ukansenga ndaguha isi. Niwamfukamira ukansenga ndaguha isi. Amafaranga kuyagira umenye kuzobwiza isi. Si meza ntituyakeneye. Adufashe tukwambare, tujye, tugure imiduga, twubaka urushenga, ariko amafaranga ni isi. Haleluya. Ubwami bw'isi. Twitandukanye n'ubwami bw'isi, twimatanye n'ubwami bw'Imana.
amafaranga nambu yaronse ntakubera ikigeragezo, ntakubera ikibazo, ntakubera intambamyi, ahubwo haleluya wigira Imana cyane. Amen, amen. Wari igihe wibaza ngo woronka amafaranga menshi niho wokorera Imana cyane, ucuba busy ntuzosubira kwisonzesha. Amafaranga ni meza kandi amafaranga ni mabi. Amen. Isi ishishikara kugenda itera imbere cyane, uko tubona uko isi itera imbere niko n'abantu kanababwira ibihugu vya mbere ku isi birimwe ama divorce ni ibihugu biteye imbere. Uko igihugu kigira iterambere cyane niko kibamwo demokrasi, ubwigenge, abantu bagende bari gusa. Ari umukozi Imana rero kuvuga ijambo avuga ati mu myaka nka 50 iri imbere kugenda gusa abantu umuntu kugenda agakura impuzu agenda gusa uzoba ari umuco. Hazogera igihe uzoba ari umuco kwambara ubusa, kubona umuntu yambaye ubusa uzoba uvuga ati uyo ni umuco. Mana yanje. Uburenganzira, iterambere, kumva umenga nibyo bigezweho. Imana iturinde imwe mu yisi mu izina rya Yesu. Imana ikurinde imwe mu yisi. Imana ikurinde imwe mu yisi. Arigeze kubabwira mwebwe mwibaza yuko amafaranga ukeneye iyo uri kurakorera Imana, nabwo nigeze kubibwira, nimba muri ko murakorera Imana ntimugashire imbere amahera, ntimugashire imbere Imana, ntimugashire imbere amahera, kuko nimwashire imbere amahera cyane shetani azoyabazanira yambaye urushato rw'intama, bizobagora kumumenya bisange, kuko shetani ntacyo bimutwaye kuguha umuriyaridi w'amadolari kugira ngo uje muri Gehinomu. Haleluya. Umuriyaridi w'amadolari yowuguha kugira ngo uje muri Gehinomu. Ijya miryango tubona twumva ngo yabaye Illuminati, abaframaso, abaki, ni miryango ikomeye ifise amafaranga. Wemeye kwinjiramo baraguha icyo ushaka, baraguha ubutunzi ukeneye, ariko uhomba ubugingo, uhomba ubwami bw'Imana. Amen. Haleluya. Ijambo framaso canke urumva bw'ijambo maso. Umumaso si umufundi, ni umwubatsi. Framaso, abaframaso bavutse kera kuva teka yo ngaho hafu kumva ngo abo twumva bavyanditse bakavyemanga ko ari umuryango wemewe n'abana bejo. Ariko framaso ni jambo ni kintu gikomoka kuri Kaini. Haleluya. Kuko ngo Imana imaze kuvuma Kaini, uruvyaro, umuhungu avuka mu ruvyaro rwiwe, ngo yagiye yubaka umudugudu, yubaka igisagara gikomeye, niho hakomotse abubatsi. Amen. Nibo bagiye baragwira kugeza igihe bubaka igisagara c'Ishineyari, wa munara wi Babeli. Haleluya. Barakomera, bubaka ibintu bikomeye, bubaka ibintu biteye imbere. Gutera imbere kwawe kw'amafaranga n'ibindi sibyo bikenewe. Ikintu gikenewe ni gutera imbere mu buryo bw'imwemu no kumenya Imana, kugororoka, gutungana, gukiranuka. Ibindi byose ni byiza, kuronka inzu n'ibindi, ariko ibyo si byo bya mbere. Kuko inzu n'amafaranga, hari igihe amafaranga azohinduka nk'umucafu, abantu bakayasanzaza, amafaranga ntaba akifise agaciro, inzu ntizibe zigifise agaciro. Igituma ibintu byose bigifise agaciro nuko ishengero ry'Imana rikiri ngaha mu isi, nuko tugikorana ngaha mu rushengero, nuko tukiza gusenga. Rindira aho bukera inzamba y'Imana ivuga ishengero rigende, isi yose izomenya yuko twari dufise agaciro. Amen. Isi yose izomenya ko twari dufise agaciro, amahanga yose azomenya ko twari dufise agaciro. Haleluya. Inzamba y'Imana igiye kuvuga, kandi reka ndababwira, inzamba y'Imana nivuga umumarika agasemerera, inzamba ikivuga, itorero, ishengero rizoca rizamuka. Haleluya. Rizoca rizamuka, rizomara imyaka 7 ritaragaruka.
imyaka 3 n'inusu tuzoyimara mu kirere turiko turambikwa ibikorwa twakoze. Haleluya. Tuzoyimara hajya mu kirere turiko turambikwa ingero z'ibikorwa twakoze, amasengesho twasenze, ibigira 10 twatanze, umwanya twatanze, tuzoba turiko turambikirwa hajya hejuru mu kirere. Ndakwipfurije kuzokumva inzamba mu bambere. Haleluya. Uzokumva inzamba mu bambere, uzokumva inzamba y'Imana mu bambere, iniyasemerera uzoyumve mu bambere. Oya nabyo kwicungwaza amaraso yawe, oya uzoyumve mu bambere. Ndakwipfurije kuzokumva inzamba y'Imana mu bambere, niyavuga kurira Imana bituma Imana ikwandika ikimenyetso c'intahava. Haleluya. Ivuge nguyu naho Gehinomu covura ingunza nazova mu maboko yanje. Kubera iki? Imirimo ufise, ibikorwa ufise, hari ibikorwa ushobora gukora bigatuma Imana igufuta mu gitabo cy'ubugingo bibi, kavuga ngo uyu ndamufuse. Amen. Bakakubona ugenda utakira uwo mu bwami. Hakaba n'ibindi bikorwa ushobora gukora imbere y'Imana, Imana ikavuga ngo uyu ijuru nigiwe. Nubwo Gehinomu covura ingunza, nubwo Satani yo kwambara amahembe, uyazoja mu ijuru. Ndabipfurije gukora ibintu bituma Imana imbere y'izina ryawe ivuga ngo uyu. Mbega ndabagire gute kugira ngo mwumve ibintu ndiko ndababwira? Kora ikintu gituma Imana inezerwa ikavuga ngo uyu ijuru nigiwe. Naho vyomera gute tojamwo umwe n'uyu. Ijuru nararikoreye nze ndaribemo. Gisengesho uvugira imbere y'Imana. Inzamba y'Imana niyo yavuga ubwa mbere. Abakoreye Imana, abatanze imyanya yabo, abatanze amafaranga yabo, abatanze ubutunzi bwabo, inzamba y'Imana ikivuga ngo tuzoca dusanganira umwami Yesu mu kirere. Ni bande bumva bafise icizere kw'inzamba nivuga. Haleluya. Bazoca basanganira umwami. Basanganira umwami Yesu. Ngo tuzomara imyaka 3 n'igice hajya mu kirere turiko turambikwa, dusigwa, batugira neza. Kuko imbere yuko umugeni aseruka mu rubanza babanza bakamutegura. Tuzova ngaha ku isi ataco tujanye hama twambikwe. Haleluya. Ari umuntu mwegeze kumbwira ngo none ngo ivyo bikorwa kuva aho mwabikoreye ngo kuva ngo imyaka none ngo ivyo bitsibo muzo kwambara ngo bizobavuna. Haleluya. Iyo umuntu bavuze ngo ni general ntabafise amapeta akomeye, ibitsibo bijejeta kuva ngaha bafata igitsibo kimwe runaka bakagiha izina gikombe bwatiri ni tepete ry'umugeneral bakarimwambika umubonye. Haleluya. Kavuga ati girejya ni peta ry'umugeneral. Uvuga ngo ubushobozi bw'iyo bafise ahantu babwegeraniriza bwose bukegeranira mu kintu kimwe. Ndagomba ngo ukorere Imana ibikorwa byose wakoze kuva mu kuvuka, kuva mu ivuka ryawe. Imana izovyegeranya bihinduka igitsibo. Hari abantu bazoshika imbere y'Imana n'abagenerale, abandi bashikera bakaporale. Mwari muzi yuko abantu bazoshika mu ijuru bose bangana? Hazoba hariho babandi bo hejuru. Ari umukozi w'Imana avuga ngo hari abantu bazoba bicaye mu byicaro by'iteka, ngo n'abandi bazoba bicaye mu byicaro bya hariya bari mu bukwe bose. Urana mu bukwe abantu bose baba hari, ariko hariho amatable donné. Haleluya. Amatable donné. Ndakwifurije kuza kuri table donné y'Imana. Amen. Haleluya. Wakoreye Imana, watanze ubuzima bwawe, watanze amafaranga yawe, watanze ibyawe byose, wabaza kuzokwicarana n'umuntu yihaniye kumfira. Oya ni mumbwire, ntiyigeze akorera Imana, yagaragiye mu ijuru. Ijuru arifise, afise amahirwe yo kujayo, ariko ibibanza si bimwe. Amen. Nagenda babwire yuko ku meza y'icubahiro hazoba hari umugeni wa Kristo.
umutumire w'iteka wa mbere ni Aburahamu. Aburahamu si umugeni. Aburahamu ni umutumire w'iteka ariko si umugeni. Wewe ntabwo uri umutumire w'iteka ariko uri umunye n'urubanza, uri umugeni. Uzoba wicaranye na Yesu mu cicaro c'iteka, uzoba wicaye ku meza. Haleluya! Reka nababwire, ku meza y'abageni haba hariho n'abakobwa bateguwe kuzoserva kuri iyo meza y'abageni, batandukanye n'abandi, n'inyambaro itandukanye n'abandi. N'abazoguserva bazoba batandukanye n'abandi, kuko uzoba uri umugeni imbere ya Kristo, uzoba uri umugeni imbere y'Imana. Kristo Yesu azoba ari umukwe, natwe tuzoba turi abageni. Amen. Imyaka 3 n'inusu iheze, tuzokwinjira ngo tuzocishwa mu muriro, mu ruziro, ko aho ibikorwa byose twakoze bizopimirwa. Dore ko nababwira ibyo twakoze neza bizogaragarira mu ruzi rw'umuriro. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabipfurije kurwana intambara ngo nuko Imana irababwira ngo nuko izo nyama muzige vuba na vuba. Nimureke dukorera Imana vuba na vuba, twitange mu Mana n'ingoga na n'ingoga. Icyo ushoboye gukora mu rushengero ugikore vuba na vuba. Haleluya! Ugakora ikintu kugira ngo abantu bakubone cyangwa ngo ukore barinze kugusunika. Korera Imana vuba na vuba nk'umuntu yiteze impera. Kuko aho bukera turi imingoma, aho bukera turabana n'umwami, aho bukera turabana na Yesu, aho bukera turabana haleluya, turabana na Kristo. Myaka 3 n'igice iheze, Yesu ngo azotujana tukore ubukwe, tukore urubanza. Tuzokora imyaka 3 n'inusu turiko turajya tuno, imyaka 3 n'inusu reception, izomara imyaka 3 n'igice tunezerewe turi imbere y'Imana. Yesu atwerekana imbere y'Imana, azotwerekana imbere ya Data wa twese, atuyu n'umugeni nari naragiye gukwa. Haleluya! Kuba ndiko ndakubwira aya majambo, kuba ndiko ndakubwira ibi bintu by'ijuru, ntukabifata nk'ibisanzwe. Bibiliya avuga ngo, umuririmbyi yaravuze ngo Yesu ataraza urupfu rushobora kuza ku buzima bwawe, ushobora gupfa muri iri joro. None muri iri joro wopfa wumva wojahe? Abandi waruzi, babandi mwabana bagenda wibaza ko ubu barihe. Haleluya! Iyo myaka iheze biyejeje kuzimanwa. Mwiyo myaka 7 sinavuze izo ariko biraba, ni imyaka 7 isi zobiganjwe na antikristo. Gishengero likava mwisi kira kuzamuka, umuhanuzi w'ibinyuma zocija kumugaragaro. Ikimubuza kuja kumugaragaro no kubera ishengero likiri ngaha. Ntashobora kwigaragaza, hari ibikorwa bidashobora gukoreka, hari ibintu adashobora kwemererwa gukora, adashobora guhangara umugeni ngo abimukoreko mako umugeni azamutse. Reka Bibiliya ivuga ngo benshi bazotunganywa bezwe bavugutigwe, ngo abandi nabo bashishikare gukora ibizira, bashishikare gukora ibyaha. Abantu ariko bagize ubwenge bazomenya ibyo bihe, bazomenya ko igihe kigeze, bazomenya ko ibihe biri hafi. Abagize ubwenge bazotunganywa beza. Bene data, ni igihe cyo gutunganywa tukezwa. Amen. Haleluya! Ubu yaba ndiko ndababwira ubutumwa bwo kubahanurira niki mwagurutse. Ariko nagenda kubwire yuko ubutumwa bwa mbere ukomeye nubu buzokujana mu ijuru. Kuguhanurira ko Imana iguhaye umugabo ashobora, Imana ishobora kuguha kece kakumena amaso kakumena amenyo, kandi wibaza abantu bose bagize ingo ngo niko bose baguwe neza. Haleluya! Kintu gikenewe n'ubwami no gutegura ubuzima, no gutegura ubugingo bwe, no gutegura kuzoja mu ijuru. Haleluya! Paulo avuze ngo tweho iwacu ni mu ijuru, niho twiteze umukiza wacu Yesu ko azova. Umukiza wacu ntazova mu isi, umukiza wacu azova mu ijuru. Urukiza
rugiye kuza ruzananye mu ijuru. Aje kubanguranya intambara turiko turagwana nazo, aje gutururuza intambara turiko turagwana nazo, aje gushira kwihereza ibintu bimwe bimwe. Haleluya! Ibyo bibazo ufise, ayo mariro uri kurarira, humura, tuza, shira ibirenge hasi. Umwami Imana araje, mukorere neza, mwambaze akiri hafi. Murondera ubwami bw'Imana no kugororoka bene data. Amen. Semeni haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Numva nkeneye kuzobana na Yesu. Muri byavuze ngo nitwamara gushika iwacu mu gihugu ciyo tuzaririmba n'indirimbo nabera mu gihugu ciyo mwijuru. Haleluya! Indirimbo zateguwe, composition zarateguwe kuva kera ko tuzoririmba indirimbo ya Mose niyo umwagazi w'intama w'Imana. Composition zaraheze, tuzoririmba indirimbo. Haleluya! Indirimbo y'umwihariko, indirimbo yakompojwe na Mose, iyindi yakompojwe na Yesu. Undi muri ndavuze ngo nimba Imana izoririmba base ntavyo nzi, nimba izoririmba tenor ntavyo nzi, nimba izoririmba soprano ntavyo nzi. Wariko iconzi nuko nzobona Imana iriko iraririmba, nuko nzobona Yesu ariko araririmba, nuko nzobona umwami. Sema haleluya. Bigeze kubaza umukobwa umwe, yari umukobwa w'impumyi yitwa Fanny Crosby. Yari umuririmbyi umwe, yari impumyi, yavutse ari impumyi kuva mu buto bwiwe. Yari umukobwa w'umunyamerika, yanditse indirimbo nyinshi. Hanyuma abanyamakuru baramuhamagara igitondo kimwe, baramubaza ati Fanny, tubwire ko wavutse kuva mu buto bwawe utigeze ubona umuntu, ni giki wumva hamwe wohumuka ukeneye kubona, hamwe wogirirwa amahirwe ukabona? Arababwira ngo nta kindi kintu numva nkeneye kubona, nkeneye kubona umwami wanje, nkeneye kubona Yesu wenyene. Ibindi byose nibinsamaza, ibindi byose nibintesha umwanya, ibindi byose nibyombuza ahubwo kuzobona. Nta ibyo kubona, nta bindi nkeneye kuzobona umwami wanje gusa. Ndakwifurije kuzobona Yesu. Woba wararuhiye iki n'iminsi wamaze winjira muri urushengero? Woba wararuhiye iki n'iminsi wamaze ukorera Imana? Woba wararuhiye iki n'iminsi wamaze? Haleluya, haleluya. Nimugire guca muzamura amaboko, mugire guca mwese muzamura amaboko. Ayo maboko muzamuye Imana yabone. Man, aba bantu bazamuye amaboko imbere yawe, uzubagirire neza. God, uzubagirire neza, baze barangize urugendo rw'aba mahoro, baze basozera urugendo rw'aba mahoro. Iyi foto Imana iri mu ijuru yifotore. Ya haleluya. Imana ibagirire neza. Imana izi yamira iyo foto. Niwagera ahantu unaniwe, niwagera ahantu urugendo rukunaniye, Imana ize yibuke iyi foto y'uyu munsi. Haleluya. Izi yibuke uyu mugoroba, Imana izi wikwibukireko. Niwagera ahantu Satani yagusugereje, ubona binaniranye byanse, ubona byanse binabiheze, urugendo Satani agomba kuruguhushisha, Imana izoce yibuka uyu mugoroba. Ivuga ngo hari umugoroba umwe nigeze kumufotora ifoto, iyo foto ndayishira muri Imana ishira muri album ya indi yama imbere yawe, izori yitegereza. Tuze duhurire mu ijuru, aho tuzogira defile mu mabarabara y'inzahabu, aho tuzogira defile mu mabarabara y'ibiyo y'ibirahure. Muri ibyo yavuze ngo ku ngoma, ku nyanja y'ibirahure niho tuzokoranira, ngo iyo mugwa wubatswe n'ibirimba 12. Semeni haleluya. Zubatswe n'amabuye y'agaciro atarigera aboneka kuri ino si. Amabuye y'agaciro arusha agaciro diyama, arusha agaciro izahabu, ngo niyo mabuye yubatse ibirimba by'uwo mugwa. Ndakwifurije tuze duhuriye mu birimba by'uwo mugwa.
duhuriye mu birimba by'uwamugwa. Abantu bariko barasamara, abantu bariko baratakara, abantu bariko baratakaza, abantu bariko barahomba ingero zabo ku munota wanyu. Ingero wakoreye. Uributse ya misi wasenze, uributse ya majoro wasenga, uribuka ya misi wa marutajya, uribuka ya misi, uribuka ya mezi, uribuka bya bitutsi, uribuka ingene bakugaraguje agati, uribuka ingene bagusuzuguye, uribuka ingene bakwise ikirofa, uribuka ingene bakwise ikintu kitagira ubwenge, kubera ubwami bw'Imana. Imana izi kurinde, nuzuhomba ubugingo. Haleluya! Nuzuhomba ubugingo, nuzuhomba igihugu cy'Ikanani yo mu ijuru. Ye gusozera kuri uyu murongo uri mu Baheburayo, je rusenga Imana. Bwana asifiwe. Numva muri jewe impwemi nsunikira kubwira abantu ngo mwiyeze, mwitegure, mutunganye ubwami, mutunganye ubugingo bwanyu, kuko sigiye kinini tukaja mu ijuru, tukaja kuruhuka. Abaheburayo 11 niho ngiye gusozera kandi cha dusenga. Kwa Mungu ntitwafashe umwanya wo gusenga. Mwanya waheze tugire n'ingoga, mvuge nk'iminota 5 gusa uyu murongo. Mwanya nivyo uragiye. Abaheburayo 11 tatuma dusenga basi minota 10, amasengesho adasanzwe mu mbaraga nyinshi. Ikintu cyose cakwizingiriye ko, ikintu cyose kikubujije amahoro, ikintu cyose kikubujije gutera intambuko, ikintu cyose kikubujije kwegera imbere, kuko hari n'ibintu ari bigeragezo duhura nabyo bigatuma tudakizwa neza. Imana itugirire neza ko uyu mugoroba hagira ibintu dukurira mu nzira mu izina rya Yesu. Abaheburayo 11 ku murongo wa 38. 11:38 haravuga ngo, reka mbere ku murongo wa 36, abandi bageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibimoko, mbere bashirwa mu ngoyi no mu mabohero, bicishwa amabuye bakererwamo kubiri, barageragejwe bicishwa inkota, bayerera bambaye insato z'intama n'iz'impene, bari baburaniwe bababazwa bagirirwa nabi, isi ntiyari babereye ko bayibamwo, bayerera mu bugaragwa no mu bisozi no mu masenga no mu byobo. Abo bose bamaze gushingirwa intahe kubwo kwizera kwabo ntibahabwa ibyasezeranywe, kuko Imana yatuboneye kera ikirushiriza kuba ciza, kugira ngo ntibatunganywe rwose tutari kumwe. Amen. Iri jambo nashaka rivuga ngo isi ntiyari babereye ko bayibamwo, bayerera mu bugaragwa no mu bisozi no mu masenga no mu byobo. Abo bose bamaze gushingirwa intahe kubwo kwizera kwabo ntibahabwa ibyasezeranye. Haleluya, haleluya. Ngo ntibahabwa ibyasezeranye, bagenda batahawe ibyasezeranye. Amen. Hari abantu bafise ibyasezeranywe n'Imana, hari abantu babikijwe amasezerano n'Imana, hari abantu bafise amasezerano bagendana. Haleluya, 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 haleluya. Turagomba ngo kuyu mugoroba Imana idushitseko ibyasezeranywe, Imana igushitseko ibyasezeranywe, Imana igushitseko bya bindi na bya bindi yakubarira. Haleluya. Bishobora gukoreka mu kanya nk'ako gukubita urugohe, ukinjira mu isezerano, ukinjira mu byawe. Ngo bayerera mu bugaragwa no mu bisozi, ngo ntibari bafise aho kuba, bisi ntiyari babereye ko bayibamwo, ariko bayerera bafise ibyasezeranye, ngo bagenda badatunganijwe rwose, badahawe ibyasezeranye. Ndagomba ngo kuyu mugoroba, imbere y'uko ugenda, imbere y'uko twinjira mu masezerano yuzuye, bya bindi cyakindi, imbere y'uko tuja mu ijuru, hariho ibyo dukeneye, nabyo Imana ibidushikaneko.
tugitenyenye gatoya, tukirindiriye gatoya, tukirindiriye amezi make, tukirindiriye imyaka mike, Imana igushitseko amasezerano yagusezeraniye mu izina rya Yesu. Yaba wari unyumvise ubuteye haleluya. Ngo bayerera ariko bafise amasezerano bagenda batayahawe. Bagenda batayahawe kandi bari bayafise. Uyu mugoroba nimba umutima wawe utunganye, Imana igira icyo ikoze imbere y'uko inzamba y'akabanga isamirana, hagira ikintu kikwereka yuko iby'Imana yavuganye nawe ari iby'ukuri, iby'Imana yavuganye nawe ari ibyo, ibigushikane ko mu izina rya Yesu Kristo. Uku kwezi kwa kane ngo ni ukwezi Abisirayeli bariyemo Pasaka, ni ukwezi Abisirayeli bajabutse bakava muri Egiputa, amasezerano bari barindiriye imyaka 130 bavayo, barasohoka binjira bafata urugendo rwo kuja mu gihugu ciwabo, mu gihugu c'amasezerano. Ndatangarije ubuzima bwawe, wewe uri muri iki kibanza, hari ikintu wari urindiriye igihe kirekire, hari ikintu wari ukeneye igihe kirekire. Imana ikora ikintu igira kandi ifyonze ku buzima bwawe, ikigushikane ko mu izina rya Yesu Kristo. Namba wari ukeneye gukira ingwara, Imana igukiza ingwara. Namba wari ukeneye urugo, Imana iguha urugo. Igira ikintu ikoze, isezerano ryawe ryuzure mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugirire neza, Imana igukorera akantu, Imana igukorera agasiripurize, Imana igukorera akantu igufyondeye imbere y'uko dutunganywa rwose. Iguhereze na cya kindi, iguhereze na babana, iguhereze na wa muryango, ikugarukaniye na babandi bakuvuyeko, ikugarukaniye na babandi bagutaye, ikugarukaniye na babandi bagusuzuguye. Imana igukorera siripurize ku buzima bwawe, Imana igukorera igitangaza kuri uyu mugoroba. Hagira ikintu kikwereka yuko uri kuhakorera Imana. Yaba wari unyumvise ubuteye haleluya. Igira ikintu ikoze kikwereka yuko uri kurakorera Imana ifadika, Imana igaragara, Imana iriho, Imana ikora ibintu bizima, Imana ivuga ibintu ikabikora. Ngo bapfuye batarahabwa amasezerano yabo. Amen. Ariko narasomye muri Bibiliya umugabo yitwa yari umuherezi wa wundi yakira Yesu ngo akamusengera agashima Imana, Simiyoni. Ngo kuko yari yarabwiwe n'umwami Imana ko atazopfa atarabona umucunguzi. Yari yarabibwiwe n'Imana, arabirindira avuga ati ntuzopfa utarabona umucunguzi. Nawe imbere y'uko upfa, nawe imbere y'uko uzamuka mu ijuru, Imana ikwereke cya kindi, Imana ikwereke wa wundi, Imana ikwereke hahandi, Imana ikwereke bya bindi, Imana ikwereke hahandi. Mana yanje ndabagire gute? Mana we, Imana ikwereke, Imana igushirireho impamvu yo kubona cya kindi wari urindiriye, cya kindi wari usengeye imyaka myinshi, cya kindi wari urariye amajoro igihe kirekire. Imana igukorera akantu kakwereka yuko ariyo yakikubwiye, kakwereka ko ariyo yakigusezeraniye. Imana igukorera siripurize ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Abumva bizeye ko icyo Imana yavuze bagiye kukibona, nibatere haleluya. Tera haleluya. Imana ikurenganye, ikwinjize muri bya bindi na hahandi. Semeni haleluya. Biraba mu izina rya Yesu. Imana iguhezagire. Tutaraja no mwijuru, tutaragerayo, abantu bamenye yuko dusenga Imana ihemba, dusenga Imana ihemba, dusenga Imana ikora, dusenga Imana itanga, dusenga Imana yishura, dusenga Imana ikura mu gasuzuguro, Imana ikunkuriye ku cyavu, Imana ikunkurira debari, Imana ikunkurire kure, Imana ikunkurire hariya. Bamenye yuko Imana usenga atari Imana y'amajambo gusa, atari Imana y'indome gusa zanditse muri Bibiliya, ariko ari ibintu bifatika bigaragara. Yo haleluya. Ngo bari barabibwiwe ariko bagenda batabihawe.
ndatangaje ngo ntugende udahawe ibyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Nupfe utabonye ibyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Rindira cya kindi Imana yari yarakuvuze ko kiraje. Ababyizeye ni mutere haleluya mw'abasore mwe n'abakobwa. Cya kindi Imana yari yarakubariye, cya kindi Imana yari yaragusezeraniye, cya kindi mwavuganye nayo wiherereye, Imana ikigushikane ko mu izina rya Yesu. Basobanukirwe gusenga Imana ikora. Ego tuzoja mu ijuru, ariko tukiri no ngaha ku isi bikwiye kumenyekana ko dusenga. Ngo bakizwa nibo bakwiye kuba inyuma, nibo bakwiye kuba inyuma y'abandi, nibo bakwiye kuba abantu basuzuguritse, nibo bakwiye kuba abantu bakengeritse. Wapi! Imana iguhezagira, iguha urugo, Imana iguha umuryango, Imana ikugirire mariage, Imana ikugirire surprise, Imana igukorera ikintu hagati utarapfa ubona icyo Imana yakubwiye. Nasubiremo ngo barinze bapfa batarabihabwa, kandi byari bihari, kandi bari barabibwiye. Bya bindi umaranye imyaka 10 warabibwiwe. Ndatangaje iyi 2020 Imana ibigushikaneko, Imana ibiguhe, Imana ibikugururire. Bya bindi yakubwirira muri rya shamba, bya bindi yakubwirira muri wa mwobo, bya bindi yakubwirira muri cya cumba, bya bindi yakubwirira kuri wa musozi, bya bindi yakubwirira hahandi, Imana ibigushikaneko kiri muzima. Nambo byizeye inyemerero uzamura amaboko utele haleluya. Tela haleluya. Nimuhaguruke dusenge Imana, twinginge Imana, twinginge Imana. Imana ikushikaneka amasezerano wa mukobwa we, Imana ikugirire neza, igushikaneka amasezerano yawe, igushikaneko bya bindi, igushikaneko bya bindi yakuvuze kutaravuka, bya bindi yakuvuze ko kiri mu nda ya mama wawe, bya bindi yakuvuze ko kiri urusoro mu nda ya mama wawe, ibigushikaneko mu izina rya Yesu. Amahanga amenye ko tuvuga Imana iriho, yishura kandi gakora. Tugiye gusenga Imana, ariko banzura mu mutima wawe. Bibiliya avuga ngo gusaba k'umugororotsi bigira ikimazi kuri byinshi, ariko gusaba k'umunyabyaha ni gisesema imbere y'Imana. Nimba uri umugororotsi ni byiza, ariko nimba utari umugororotsi bwira Imana ngo Mana ndi imbere yawe, ndi imbere yawe. Zamura amaboko uyibwire ngo ngirira imbabazi kuri iki niki. Andika izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo, hindura umubiri wanje, hindura ubugingo bwanje. Andika izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo. Twavuze ibintu byinshi, twavuze amajambo menshi, ibyo twavuze wabyumvise. Kintu cyose cyo tumutandukana n'ubugingo budashira, kintu cyose cyo tumutandukana n'Imana, kintu cyose cyo tumutabona igihugu cy'amasezerano, Imana ikigukurireho mu izina rya Yesu. Narivuze ngo Imana ikigukurireho mu izina rya Yesu. Vuga ngo Mwami Yesu, cyane vuga ngo Mwami Yesu, ndaciye bugufi imbere yawe, ndaciye bugufi imbere yawe. Ndihanye icyaha cyose nigisa naco, kintu cyose ungayako mbabarira ndi imbere yawe. Ndagomba kuzorangiza urugendo rwanje amahoro, nzoje mu ijuru. Yes. Mana ndasabiye imbabazi aba bantu bariko barakuririra bagutakambira bakwinginga ngo bagirire neza, bagirire ikigongwe Mwana. Beza ubatunganye, baharira ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Umuntu wese cyasabye kimbabazi Mana umugirire neza, uzobukoze Mwami. Urakoze Yesu Kristo kubagiriye neza. Zamura amaboko yawe, tugiye gusenga. Iminota atari myinshi, ibaye myinshi iza kuba 10. Ugira ikintu wakiriye mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo ugira ikintu wakiriye muri aka kanya mu izina rya Yesu.
niba ari karande, niba ari dayimoni, niba ari umuzimu wizingiriye ku buzima bwawe, muri aka kanya wizere ko Imana igira ikubohore. Imbaraga z'Imana zigukoreko, ubushobozi bw'isumba byose bugukoreko, ubushobozi bw'ijuru bugukoreko. Wizere kubohoka, wizere kugirirwa neza. Jesus. Vuga ngo datangirira neza, datambohora, datangiza, datambohora. Hari ubushobozi buriko buratembera muri aba bantu bari muri iki kibanza. Hari ubushobozi buriko buragendagenda buca imigozi, bucagagura ingoyi, bucagagura ingoyi, bucagagura imvuto, bubohora abantu, bukiza abantu. Akira kubohoka, akira kugirirwa neza, akira ubutabazi. Musenge, dufatikanye gusenga, dufatikanye gusenga twese. Ndashaka kumva umuntu wese ariko arasenga muri aka kanya. Ndashaka kumva umuntu wese ariko arasenga muri aka kanya. Hari icyo ukeneye ku Mana, hari agahinda kari kuzuye mu mutima wawe, hari agahinda kari kuzuye mu bugingo bwawe. Imana ikugirire neza muri aka kanya, Imana igutabare muri aka kanya, Imana ikubohore muri aka kanya, Imana ikubera igisubizo muri aka kanya. Reka gusamara, senga Imana, inginga Imana ikugirire neza, inginga Imana igutabare, inginga Imana ikubera igisubizo, inginga Imana ikubera inyishu. Nusamare, ubushobozi bw'ijuru buri hano, imbaraga z'Imana ziri hano, ukuboko kw'Imana kuri hano, ubushobozi bw'Imana buri hano. Hari abantu bagiye kwakira, hari abantu bagiye kwakira, hari abantu bagiye kugirirwa neza, hari abantu bagiye gutabagwa, hari abantu bagiye kwishugwa, hari abantu bagiye kuronka inyishu zabo, hari abantu bagiye kuronka ibisubizo byabo, hari abantu bagiye kubohoka, hari abantu bagiye gukira indwara. Akira ubushobozi mu izina. Ayayayayayaya. Nituriko turasenga twese. Ndashaka kubona umuntu wese ariko arasenga, ndashaka kubona umuntu wese ariko arasenga. Akira imbaraga, akira inkomezi, akira amavuta acagagura ingoyi, acagagura imigozi washa ubuzima bwawe, acagagura imigozi washa ubugingo bwawe. Akira kubohoka, akira kugirirwa neza, akira umwidegenzo, akira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Igihe kirageze, igihe kirageze ngo twinjire mu byacu, igihe kirageze ngo twinjire mu buzima bwacu. Akira gutabagwa, akira kugirirwa neza, akira igisubizo cyawe, akira ubuzima bwawe. Zamura amaboko, zamura amaboko, reka gusamara, duza amaboko wakire. Jesus, Jesus. Yesu bohora aba bantu, Yesu bohora umuntu wese ari hano aboshe, umuntu wese ari muri iki kibanza aboshe, abohoke yidegenze, abohoke yidegenze. Abantu bariko barumva ubushobozi, abantu bariko barumva imbaraga, abantu bariko barumva amavuta y'Imana amanuka muri bo, imbaraga z'Imana zimanuka muri bo. Ibyari byarakuboshe n'ibikurekure, byari byarakuboshe n'ibikurekure. Zamura amaboko yawe, yaduze uvuge ngo Mwami Yesu mbohora. Akazu k'abadayimoni turakamenaguye, turakabomaguye, turagasenyagura mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Bohoka, bohoka, bohoka. Subizwa ibyawe, subizwa ubuzima bwawe, subizwa amagara meza, subizwa ubuzima bwiza. Akira ubuzima, akira ubuzima, akira amagara meza, akira amahoro, akira igitangaza cyawe. Mana turagushima, Mana turagushima, Mana turagushima. Yesu urakoze. Mana turagushimiye, Mana turagushima, Mana turagushima, Mana turakubaha, Mana turakuzi, tugukomeye amashyi menshi. Mana dushima izina ryawe, izina rya Yesu.
amen. Imana ibahezagire. Turagereje hano, turahagakirije aha. Kadusabe mwongera turangirize, hanyuma duce dutahanye amahoro y'Imana. Kaze mu izina rya Yesu dusozerere.